uno munsi umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yaramutse abonana n'indongozi zo mu gisagara ca Bujumbura kuva kurongoye ico gisagara, abarongoye amakomine, abarongoye amazone yo muri kino gisagara hamwe n'abarongoye amakartier. Intumbero rero y'iyo nama kwari guha isemo izo ndongozi na burya nka bose ari bashasha muri ayo mabanga, aho mbere yaberetse cane intumbero ya leta nkozi, leta mvyeyi. Kuri ivyo rero baganiriye ibitari bike, mbere atako arabatekerera n'ubutumwa abereka ico iyo leta yifuza kuri zino ndongozi zo muri kino gisagara ca Bujumbura, aho yazisavye cane yuko bokingira abo barongoye, kandi ko gukinga atari kuvuga umutekano gusa, ariko ko ari gukinga ku mpande zose, bakaraba bagakurikirana ivyerekeye imibereho yabo, ubuzima bwabo, amagara, gusukura n'ingene bafungura. Aranabasaba kandi yuko boja baradoma urutoke bagakurikirana n'inkozi z'ibibi kugira ngo maze ziheze zicibwe imanza mu gihe icaha cabagiriye. Abasaba kandi yuko boba indongozi nziza mu gutunganya itunga rusangi hamwe no gutunganiriza abo barongoye. Yabasavye ko bokorana neza n'abajejwe umutekano kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare. Yanabahamagariye kandi guhimiriza abenegihugu mu gisagara ca Bujumbura ko boja hamwe kugira ngo bashobore guteza imbere gushira iterambere rusange kugira ritere imbere. Yabasavye kandi yuko boshira imbere gukinga no kuvuga ko abasaba yuko bakurikirana mu makartier, mu mazone barongoye ico cose cohungabanya umutekano kugira ngo bakinge ari co uhungabanya, bamenyesha abajije umutekano, maze izo nkozi z'ibibi zigomba guhungabanya umutekano zifatwe mbere yuko umutekano uhungabana. Yabasavye yuko rero gushika ubu leta y'u Burundi yifuza yuko indongozi zihindura inyifato zikamenya yuko amabanga babashinze yuko babatumye kuba abasuku b'abandi, kubakorera no kubagamburukira, atari abo kuja gusaba ibiturire, kuko aho yahagaze cyane yuko bivugwa ko hari indongozi mu myaka yahera zasaba amafaranga kugira ngo zirangurire ikinakiri umwenegihugu. Ivyo yabasavye yuko rero gushika uno musi abantu nk'abo, indongozi nk'izo atakibanza zigifise. Yavuze cerekeye kugwanya cakiza coronavirus yuko bogerageza bagafasha gushira mu ngiro ingingo zija zirafatwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Yanashimye ko gushika ubuye ingingo zafashe zakurikijwe, kuko ibiharuro vyerekana yuko mu Burundi ico kiza cyaro kiratuzwa, n'ibiharuro vyigaragaza ruko ari abo binjirana uwo mugera bavuye mu mahanga. Yasavye cane rero mu vyo bakora yuko bokwisunga amategeko, ko amategeko yikwiye, ko atagihaze rero yuko igihe bisunza amategeko bazosanga bariko bakorera neza ya leta nkozi, ya leta mvyeyi. Yabasavye cane kandi yuko bimaze kugaragara ko mu makartier hari amabutike bwabuze ubw'idandarizo batariha amakori, aho yabasavye rero yuko bogenda bagakurikirana abo bantu kugira ngo abatariha amakori bamenyekane, maze bongere bayareke ko bariko barya imitsi leta. Yasavye kandi yuko nivyerekeye bamwe biyunguruza ku mamoto canke kuri bwa bumwe bita amatukutuku, ko bogerageza bakubahiriza ibibanza babahaye byo kugenderamwo. Yabasavye kandi yuko bokoresha amanama nabo kuba barongoye, aho mbere bamenyesha yuko agiye kubaha ingene bazohora batanga icegeranyo c'amanama azoja araba mu bo barongoye kugira ngo icegeranyo kiduge bikunde gishike mu bushikiranganje.